mama yanje yatanguye umunsi mvuka umugongo wa mama nawufata nk'ishuka episode ya mbere nayikinye nkivuka everyday uko bukesi nigera nduhuka episode zanje zanditswe n'Imana amakata yose nera yapanzwe n'Imana that's why hari picha dukina bikanka tukibaza ko twaroswe kandi tarazipanga ntucikinege ibintu niko biri ubonye etaje y'ikirere bamwo babiri ngo ntucikinege kuno kuri ko biri ngo ubonye etaje y'ikiriri ngemaze kuvuga ivyo numvise urabona nganshya mu mugabo abanyamige musiko mu metse izi singone kweli Badobado izi si bibazo kabisa next bagabo ibi bibazo kabisa next Ano kutagira sinema zambaze ukaba udafite sinema y'ubuzima bwawe kabisa byagucanze foko ufise sinema uko biri kose umuntu wese imani mupangira ivyo wiwe nimbi na musi rubamba ko ibikofaza Black FM cyo nanye nzohaca Biggie ay uyu mupeti abagabo ariko batwumva uyu mwanya bamushiremwe imitani bazohoma burya mbona ari umupeti mupware vrema uyu mupware basi abatiko bamubona yambaye ishati y'amaboko maremare mukwaha ihagera hariya kari umupeti ntigira afata bisi arishe imodoka zose zicanga mu gisagara ca Bujumbura niza papa wiwe agira nkuku nukuri neze habyakora ntube nese umupware none ni sawa ni fresh man yani bang anyway nuko kigarade station nako turi kumwe na Badobado amwe tume mukaza kwa kana Joslinhood mukaza gushika ariko by the way atashaka na rubambo ari for Monday to Friday gihe cy'isahindwe gushika cy'isaha 10 masaha 3 cyagideke muziki w'u Burundi ibyo bitandukanye twacege no hino twakira abatume gatandukanye ko uyu munsi tuzatume babiri ko mwamaze kubibona akuzi bisamizi Black FM cyangwa kuri social media zacu ubona kuva ku munsi wejo waza kwabwiye ko duwaza ufise umutumire Badobado makunda kuturirimba indirimbo nyine twakabonge yo waragasene keza kagiye kuza haraka coming soon kagiye kuza wagongana we bahasa kubitana gongana 40 na iza jaha boro kandi bayigongereyo kandi anyway Badobado kana guhe welcome ndaguhe karibu muri Soza Black FM. Yeah, thank you so much. Ebana ye Yeah, mwino misu uhagaze neza asante yeah fresheni zose duherukana turi kwa banko. Yeah, kwa banko c'était très bien vraiment urisi ko bamuherukana kaho tabe cyashatse kuvuga banko gusa oya twaraje vugisha ukuri gusa kuvuga banko bisigaye twarahuriye kwa banko nitwajanye wewe oya basi bamuherukana ya mugabo ariko jewe no twahirukanye no kuri stage kuri radio ni yaje kuri stage je précise nene ntiwage kuri stage wewe kwa banko oya wowe uzamuherukanira no ho duherukanira sina prestige na kuvuga duherukanira uri kuri stage nayo kuri Black FM twarukana mu ngagara suko gamonana niko bimeze ya ko mutwenzi ego ku mutwenzi duruga ugiye ibihe vyiza hewe muzamenyekana wa bijya timu chizo anyway ni igambo usanga muri Black FM yonga habayde utarimuka nibaza uko biri kose ugedo amatabasi gatoyi basi uho nyaza kutubwira climatiza yumva ryabaza kutubwira ibindi ngiyango ama television oh no jewe ikintu nkunze cyambere nakunze location asante sana nantu hatekanye gusumba iyo mwahora voilà wababwihorere ariko no hajya ahantu hari heza ariko mwabaye heza gusumba kamwe voilà asante sana ego hamaga climatizer ndumva kabeho karahari kandi zuba hanze rimwe riramena umutwaga ha tekano nate urasohoka arindira no guma nikoti uraje naje atakoti nambaye muganje ndayambarira ngaha kubera voilà ko ntabwo tubesha aya sinababeshi anyway no kinyuma kubona n'ifoto zisohoka zitandukanye ndavuga ifoto uri ku rumoto runini ya nagakora ijya moto ndakeneye kuyifotoreza ko nanje kumva haba bigende gute ijya moto ntayo ndabona mu gisagara ca Bujumbura shaka kumenya iyo bayikuye ahubwo kandi kuva yifotoreje ko antukana nawo musambi wa nyuma nkeka sinzi je ndibaza uri siko ari ryo ryanyuma uri siko ari ryo ryanyuma imoto nkazijyanye we hari namwe murahura ngamu mu gisagara ca Bujumbura nta murahura bayi iri ku muntu canke yunguruje umuntu wayikweja moto musaza
igenda vise umugenzi umuniga wanje aba mu Kamenge asanzwe ari umudogaraje asanzwe ari n'umufani wanje cyane sinzi ukuntu rero nigeze kuyimubonana musaba ati no moto ndabona yoberana naga script ndiko ndapanga mimi turarabuka ntize ya turayaga turahuza carakampa ndagakoresha yachaka gutiza ya twarayaze nyene ndashiramo agatoro kamukawaida washyizemo gatoro ya nashizemo agatoro ande wowe ibintu kumufana rega ibintu byamfasha we oya nukuvuga oya niyamfashije komtere kubera ko nyuma yo kwishira mu gitoro ari n'agafana kiwe sigiza yuko numva ego harabamwe gufasha kameme kuko hari igihe umuntu adashatse kugufasha nubwo ufise amafaranga ikintu cyo atacoronka muga yaravuze ati kugira ndagufashe muga nanje igicuma ni canje ati meze ukuntu ati uraraba ukuntu biri bugende ya ego anuko ni Jocelyn nawe ni bamwe bavuga bavukana mu nda kubwo amaraso baravukana ariko kubw'umuziki baravukana n'akazi kubwo amaso ntibavukana kubw'imitima bamana hafi ngo basangira byose kubw'imibiri na ariko by the way kubw'imibiri ntibamana hafi umva abone n'undi abari ibyo ndakuba cyo si kibazo ariko ubaza inyishu afata wajije inyishu jewe mbe hage nta kizo family hari uyu ni umucizo ujya n'umucizo diwa n'umucizo diwa n'umucizo diwa ni ko twako turagira ntuzenye twako turagira ubuzima bwitwa twavuga ubuzima bwiwe namubwiye ati mbwira umuntu wiwanyu no baza makuru apana wowe watu mwambwiye ko cizo cizo ni sori papa wawe bose ni cizo ngiye maminime ngo bazo no muji wazi vyose namuraba ntibomya cizo ko turavuga iminsi yose utanga ko no karibu cyane Jocelyn merci sana umeze neza mobile aririmba neza cyane mwese bayidewa mu cizo nshaka kumenya ingene batora mwe muhura kuko kaje ku abantu bose kwa cimbire wiwe ko nivyo urabona yuko support mwese taronka kumwe mugabo n'abantu usanga bafise impano zitandukanye ko birabiri guys jesha kantu mwikomera n'amashi by the way turi mwiraje kwikomera amashi muyikomere nawe yabakomera ari nawe bakomera amashi ndabakomera amashi nanje mwache bifu vyema uramuhase anyway ikibazo majije badobado ngaha anambwiye ati mwese biduka tukiri mu ngagara muri quartier 10 we nawe dusanze ngaha duha amanota twumva ati burya nyene bavyumva mwateye intambwe kubera nabonye hatoje cyane yaje arumviriza umugabo umujama yaje arumviriza waje urumviriza we nazimiye kubera amenyeye mu kajaga yari yazimiye urumva babire ko barigirisha ubakigisha sibwe ngo tuje muri back turakunda vyate kumbe bakunda oya gusa nyene ni bove mana akunze ano ko niwe karibu rero cyane mwese karibu tuheze ikaze igano de station ko abakunzi bisamizi Black FM aza kuvyiba kwika social media samizi Black FM aza kumva dufite abatumwe babiri Badobado na Jocelyn no baje kutubwira ivye indirimbo zabo zose zakorewe hamwe zikorwa n'umuntu umwe cyose ni bimwe abana baravukana umva n'umuryango we musinye mpamvu twashize hamwe kugira ngo tuyagire hamwe umwese n'ivye wiwe tubana na Badobado ngaha ku rundi ruhande imbere tubana nawe namubwiye ko twavuganye wavuze tuti ndagosoka foto n'umwigeme ku ruhande mwavuze bati Badobado mwamwe ati gusara ndagiye mu biki najya amasaha yasohokeye sasa hanini kuri foto d'abord ya foto yasohotse mu gitondo cya kare ashangira ngara kivyuka tera ni bros nanuko yambaye n'agapira umwigeme yambaye akaeskwime oya ahubwo Badobado yambaye akaeskwime saura koze umwigeme nawe yambaye akandi kantu nyene tuvyumva nyene ya foto igisoka nta image wigeze wiha yindi y'abantu baza kugutahura ukundi ni menshi bantaye uko ntari kandi inbox yanje mujyanganye yaruzuye arabiro no guhindura akanimero oya nimero urabibona ibintu bya GB ukuntu abaririmbyi kenshi coming soon canke amakavu muri partage ari ukuntu usanga bapartage ku bantu benshi rero ari ukuntu baciye bastakinga hama konti yanje kiba band nukuvuga reko bari bamaze kunstakinga kenshi baciye bayugara burundu Chega ngombwa rero yuko nuguruza indi nshasha. Okay. Ariko nivyo ivyo byarabaye niro sinavyanse. Side G ya feedback y'abantu.
kugeje kujya foto yasungutse sana tubwira ngenda yibase ndabizi sona ye yimpaye wanashaka Ego. natakuye ku social media notakuvuze barandi promoter n'abandi natanga kubona kwa Landre mu gitondo cya kare ngo duhure na Badobado ngo batamufatiye ngo hafi sinzi ibindi bintu yakurikije ibintu nk'ibyo kajya post bacha bifata abantu benshi bayipostinga bagiye atandukanye ubona yuko nyine byavugisha abantu bagiye atandukanye je ngira ngo ahubwo je nagira ngo nivyo byasereye yagara bafite kuko narabanze ne Badobado umva kiravuga ati Badobado n'umukobwa bigenze gute aya masaha barafashe ndagusiba imaje cyo niyumviriye uyu muniga nta mukobwa uyu muniga ndi maze ndazize uyu muniga ntagiye gusura clip aho wa kandi yeruka gusura sinema hagati ya sinema nino ndirimbo yo bigirize hariho umwanya muto cyane gose byo biregana umwanya ni muto y'icambere jaka bizo ndimbo si nyesi zabitumumenye tumeza ndi munye zo kwigisha nyene office indoto zo kubera president indoto nyene vyuko nyene indoto zo kuja mari romantique muta oya kuzi inkondo uyo kuri no ncuro yarabaye romantique witonde anyway ibandanirije gusa mugaye ico bikoze gusa karakanu kafaje uko biri kose anyway ndi birasohotse feedback yabonye yameze gute kuko geje kumviza nkora bivuze nanje harabiyumvetse Badobado asomenya mu ndirimbo zo kwigisha ubu natumuye mu ndirimbo zindi mu indi side feedback ubwo 90%. Okay. Abantu barambwiye ati papa ta nubwo watwishe sana kandi ndiko ndaraba igikorwa cyakiriwe neza. Okay. Kiriko kiduga bitandukanye nuko izindi ndirimbo zanje zamaziduga komengo izi nyezo zaraduze cyane ahubwo bivanye n'igihe nazisohoreye uretse ko nk'ubuzima zigihe novuga yuko bivanye n'igihe zimaze zaraduze ariko iyi nayo rimwe iraduga mu kanya gatoya. Jewe akabazo mfise nibariza Badobado ide y'irya ndimbo y'urukundo twagweruka murinda guruka mu ndirimbo ya kera uririmba yagusezeye nk'uku kuntu karimba abantu benshi batamenye arakazi yaca kamenya nagakunze kari mu dio wa Zuki uzogenda ukarabe kitwa gute kitwa Cookie voilà karimbo nagakunze sana nana musabye ati ko remix ndakwinginze kwana karimbo kari mu tumbo yahereye ko kera ariko logic bazo ushaka kubaza kubera iki ide y'irya ndirimbo nshasha kandi y'urukundo vyegeranye cyane cyane nkuko unyini inyi ya cinema nikuvuga ide ya mbere cyambere impamvu indirimbo zegeranye nikuvuga ni hayi intego yo gutanga ibikorwa mu mwanya mutoya kubera urabona ino industry nk'abaririmbyi benshi asohoka indirimbo nyinshi maze igihe kinini utaboneka ari ukuntu menga uje ugaruka nk'uko menga uje umuntu abantu batari ba nawe urica intege nawe ubwawe uri muri iki ntege no kuvuga reje muri jewe ni hayi intego yo gukora cyane ama ntange ibikorwa bya hafi na hafi babandi bandindira bakambura ahubwo ndabame mu matwi hama idea ndi umuhungu murabizi ari gihe bishika ukaba icyo gihe narimo ndaganira n'umwigeme ariko gusa ntabwo yari sheri wanje hama turiko tuyaga yari umugenzi wawe inshuti magara gusa mugabo atari umusheri wawe tuba dufise aba besto kenshi murabizi abakobwa usanga umuyaga tu munafyinata ubutani to bisanzwe atari umusheri wiwawe niho rero yambwira numva ambwiye ngo shanga usanga ndagukumbuye romba aca avuga harakajambo yavuze nyene kumburiyo apana kumburiyo hamareje canumva kakayide karanjemo sinzi rero ukuntu yamuna kubwira ndagukumbuye umwigeme kumengo it's been a long time tutabonana niyo mpamvu canke yarujya nyene ari muri clip no ujya bwari bwa mbere tubonana wamuzanye n'umu director namuzaniwe n'umu stylist awakwambitse ni wewe ujya mwana mukinanira kinanira umva umwana we muyinga mukinanira kinanira ya musaga canke kinanira nyene ya kinanira zose kinanira ko biri kose nazoguhenaga muri kinanira 4 ucujana nago je kuvuga jewe sindi nyumba 10 canke chef de quartier canke maire de la ville yaba hose cyane ariko twakunda indirimbo nyazina bwayo kumbure you why kumbure like ndagukumbuye byo muri gukumbura kumbure nukuvuga indirimbo cyane niki na
navuga ko ari ikidandazwa njabukamazi kuvuga gishobora kumviriza umurundi n'umunyamahanga. Iyo mvuze ati ayikumbure yo umuntu asanzwe azi icyongereza azokumva yuko harimwo konjigezo y'icyongereza muga harimwo terme adatahura. Arashobora rero ko nimba indirimbo yayironse kuri ayikuye kuri stati y'umuntu canke hehe arashobora ko cabaza ati none ino kandi ya verbe isigura ibiki nshaka kumubwira ati ico ni kirundi gisigura I miss you. Bego nivyo vyarateye urujijo abantu benshi kubera na titre nayanditse mu kirundi kumbure yo sivyo. Nashatse gusa yene habemwo confusion mu gihe umuntu atarayumva hama asimbire kuri YouTube yumvirize kumbure yo kesi nyefi ubwo maze kumviriza content y'indirimbo uca uronka meaning ya kumbure yo. Alright, indirimbo y'urukundo yayisohoye nyuma gusohora indirimbo zigeze ego wazisohoye indirimbo z'urukundo mugabo bwegeje kuri feedback watubwiye uti atadukora nashaka n'izindi nkuko nayivuze n'ubuye ati je mbivana feedback urashaka kuvuga iyo ari yo ko je feedback ndabona nyene umuntu akomenyereye muri ya style ndakubona muri no style nyene ucuvanye feedback nyene ucuvye ni side ndimo nagutahuye kubera ko urashobora gusanga muri urashobora gusanga muri style naririmba zirya message ubatushe cyane bikubaka gusumba kujya kuririra abakobwa. Fisi ndoto zo kuba gentleman, fisi ndoto zo kuba gentleman, fisi ndoto zo kuba gentleman. Nateza imbere igihugu, sinema yanje, sinema yawe, sinema yacu, Imana. Mbomba gatoya. Do you miss my ice cream? Do you miss my city banana? Do you miss my pipi baby? Don't you miss me darling? I miss you. Tiriho byo nkunda bijya binde ibi navyo urazi bige twebwe urabona hajya iyo ugiye kugurira impuzu abana ifise abana benshi uramenya uti ujya afise tayi ingana uko canke ari ukuntu usomenga ukamenya yuko ati ujya ntajya ibijumba ujya ntajya iki bivanye rero nuko uba ufise abana batandukanye uco usomenga zitandukanye kugira bose barizike. Ni ukuvuga hari abantu hariho ekipe nini y'abarundi bankeneye ko zino ndirimbo z'inkundo n'iki simvuze yuko indirimbo zo kwigisha guhanura gushiramwo umutima abantu wo gukunda igihugu ko ndaziheje Jove Mix n'izibirori nzozitanga n'amapiano ndayabahe bibaye ngombwa. Ebana Tevyo mbona byo ofisi mana bien sûr kuko agikoze ikintu kigenda fresh sana. Ndafise akabazo ndafise ikintu ushaka kuvugana na Badobado kano kanya. Tugenda twinjira mu muziki muri rusangi kwibazo bihanze umuziki muri no misi. Badobado uri umwe mu baririmbyi bariko babikora bien sana kandi prestation courage ako kandi ugomba kuba uri umwe mu baririmbyi bakozwe ko n'ibiriko biraba muri industry muri no misi ukayibona. Yes, hari akajambo ushobora kuvuga canke hariho nk'ijambo ry'ihumure canke ushobora kuvuga nk'uko kandi hashobora kubaho n'akajambo uvuga ati je vraiment ku bwa poste nabonye za ministère de la jeunesse canke za mikaye n'ibindi numva ari ijambo novuga kugira ngo nerekane gratitude canke nerekane umunezero mfise kubwo kubona ibintu nka bijya vyarabaye. Nukuvuga ikintu cyose iyo gishitse ntacyo buri bukore cyane cyane nko ku kintu cy'urupfu sivyo. Ku kintu cy'urupfu biragoye kuba wofata ngo ugire icyo uhinduye, ahubwo gusa turasabira aba bene wacu bashiki bacu bashengeye Imana ibaha uburuhukiro bwiza, abo basigiye bagiriye nabi canke bashwanye babarire ngo bivugwa nk'ikiboshwe kw'isi no mwijuru kiba kiboshwe kugira ngo bohe iyo bari. Hallelujah. Natwe ahubwo tuze dusabe turonkerezo ryiza nta kindi. Amen. Nivyo bintu asante sana mugenzi wajya ngo amen reka ivyo bintu mana reka tuye kubeshanya kuko kiriya bute yacu amen twumvise ni Badobado bize kumbure yo tutoka kandi tubone kiganiro ariko twakira undi mutuye kundi ruhande wona yamaze gushika nawe nyene
tugiwe n'indirimbo right EB Music. Yes voilà igihe cy'isaha rero 9:22 reka twinjiye kuri no true story akuva kwa Joslinhood nibiki kutwenze dore wewe yatuse ndakubwiye ko ibaragutse reka turindiye twumve kaza kuvuga karo katari siko none mugihe utamenya nayikuye uremera ninjire basi ndayivuge nahoze Evola reka rero nitangire ikiganiro Evola ni kuri no true story dutanguranye n'umutume wacu wa kabiri nawe sundi ni Joslinhood nkuko muri ko muravyumva twamaze gushika tikwe ne musuza Black FM Joslinhood kandaguye kaze ndakusabe unaramutse n'abakunzi bose ba Radio Black FM ariko dukurikana kandi ndabaramukije cyane mwese ndabaramukije n'abakunzi ba Black FM ariko batwumviriza n'abakunzi ba Joslinhood ramutse na Biggie ndaramukije na Big mwe naramukije kare abo ndaramukije na Badobado rasanza yari imihari kare niwe yakwakiriye Badobado yari imihari kare Badobado yambo cyane bade batubarira izo ari bizazi bya ati rero Badobado uti Badobado ati ndaramukije Badobado kubera niwe rasanza yakwitangiye yari imihari yambojo byose ni cyose uzigino kimwe ababiri baramenyera yambupare anyway Joslinhood karibu muri Soza Black FM merci sana ndabashimiye cyane twerukana kera cyane gose ewa nakaruku karahindutse yarahindutse inoti ni sawa akaruku karahindutse akaruku kandi byose gusa nta birenze ewa na warirabura ufite uduherehere ubunyi vraiment ni bon urirabura mu duherehere twaragiye n'ubuntu bw'Imana aha mwe waririmbira we ubunya vyakira gute ubona ari mbi wa kukibirengagije aha ne nkubiye duha kapira yo bayo acho yo wamgenda kureke naretse ndikunda muzana uraza kubona behind scene yino ndirimbo akapega ndirimbo amenye impamvu wambabaje amenye impamvu wamuntuje amenye impamvu nayo uragenda werukiye abafise amahera abafise ibikwegana bagira ko urukundo rutagurwa warantaye uragenda iyi ndirimbo yumvise antete iyi ndirimbo yakuye muri Black Record ndaritse yakuye muri Black Record umunyanyizi ni Dread Master 10 amasatatu cyagize ke muziki y'Uburundi cyane cyane ubona yuko dufite abatumwe mu kanya tukubona na Joslinhood cyakimwe na Badobado abone ko batubwira vyivekeye akazi kabo tutubona Joslin cyangwa Joslin gatubwira indirimbo yiwe nariko ndakubwira ati indirimbo ya Joslinhood yakuye muri Black Record n'umunyanyuzi Dread Master watanga ariko kandi c'est vrai natangaye kubera nyene nanze watabirenze Jero Joslinhood ngene ndamukwakwanya naduhe content cyane naduhe imagination y'ino ndirimbo ide yaje gute bo ni bigaye ibintu ushobora kuba mu rukundo bo kubera icyambere na oya pana mikro oya nasi iyo nkuru icyambere na mbere narabaye mu rukundo bo ibyo byose ndabivuga nta kibazo icyambere na mbere hajya baririmbye twigenshi turirimba ibintu tubamo canke ibyo tubona mu bantu urumva so ubwo ngo mpaka turirimba ibyo wacu ndashobora kuririmba ikintu nabonye kuri Rubambo canke kuri Big ngabo wewe wumva umenga cagutushije kumbe naririmbye mbonyewe canke naka ya rero ni ibintu byaba byarabaye mu rukundo n'umuntu twigeze gukundana so dukundana ya navuze ati ko iyi histoire ciyemo ko muri buzima bwe wanje kandi ayiririmba ya majama ke nkuru y'ukuri rero ni nkuru y'ukuri nitwo story kandi badadushimire pare Badobado burya Badobado mwana mwiza cyane kirazira nka jani acavugisha ukuri umaze kuririmba indirimbo nkeneye yega ubwayo yarayumvise hamacavuga gute cyambere yarandondeye yambwira no ngibi mongiriye nibiki bose wacyomenye ibiki twapfoye iki niki tino nk'ubuje biki bo ndibaza na pare byaramushikiye pare byamushikiye ya bo ndabizi nyene
kubera aho n'abandi na Bado niho yabari kandi uwo muntu bari bazinanye sana kubera niyambuze ku murongo yarondera Bado yarondera pare yarondera pare urumva rero sinzi nawe ibyo bavugana inbox gusa ndazi ko iyo muraguranye ari na pare bamurondera naho ntatambwiye ati burya yandonde nigeze akubwira ngo indirimbo yihagarike canke habe ikindi kintu oya yambwiye prima ngo bazi ngo nk'ubu yababikunda ngo amafoto yanjye akavamwo no ngo nk'ubu bose irya ndirimbo amafoto warimo nujya nyene kuba mafoto nujya nyene mu mafoto yararaba rubamuciye oya yarayibonye gusa ko ntigeze amenye ko ari uwuge reka ndaza kumuraba neza cyandaruze tushira muri HD mucwane zifoto niyo tukaca mu zoominga bade mwapfuye iki inde naribye ntuzanye mu ndimbo mwarabitura oya ntabirenze tunyene ntabirenze bitse indimo ndabizi oya no muri ibyo uri kuramaze ntabirenze tunyene ico mwahebanye uko ubona ufise ngene mwakundana cyane tellement que Badobado yataka bijamwe buryo muko atamukunda n'umuntu ugasabicara mu bagenzi barakundira ukomeye oya Badobado ntiyabigiyemo komtere ahubwo ni kubera ari wa muntu tugumana yamutse bijamwe umugenzi wasikogira ko si umugenzi ega Bado si umugenzi yana mwita nk'umubrada kubera n'umuntu ibintu byo wanje babizi byose nawe mba nzi ibyiwe rero sinovuga ngo ni wa mugenzi mu tuba twahuye uko nyine okay ntacyo basi mwapfuye iki rero majo make bo ntacyo twapfuye n'ibimwe nakubwiye ati nta birenze ni bimwe bicamwo nyene ariko yavuze ni true story yavuze ko ari true story mundekere rubambo fashe ikintu kimwe twende bukebuke ijambo kurindi yaririmbye true story bivuga reka twumvize ibyo yivugiye ruce tuza turangiza ikiganiro ntaco siko none yarindira tubigire gato gusa mumvirize ijambo rimwe cyangwa turirimbire by the way kaca tugiye gato ntabwo tugiremo twese turirimbana ndamucira mwozi mugabo jewe ntacyo namenye impamvu wambabaje namenye impamvu wantuntuje namenye impamvu wantaye uragenda arindira hanyene apa wamenye impamvu yakubabaje wamenye impamvu yagutontuje wamenye impamvu yagutaragenda iyo mpamvu ni yahe ugurura iga yishura acha tubwira irimo nga irimo ibikwegana byose nabyumvirijemo ibyo kakenye nga namenye impamvu wantuntuje namenye impamvu wantaye uragenda wirukiye abafise amagara abafise bikwegana impamvu zibiri bagira ko urukundo rutagorwa impamvu zitatu ewe gawe nayo uragenda bagira ubwo ntagukunda ese mbwiraho niki cyahindutse kuko wirengagije ku rukundo rufise ubwenge kuturusha rufise imbaraga rufise abasirikare niyutsa nk'uca intambara birangira yatsinze cyahindutse unacyoguze oya ntabirenze unacombutse ntabirenze urimenya aka kantu ubwo ko rufise urukundo rufise imbaraga rufise abasirikare rukabura abasiti ako kantu vema abasiti abasiti bagiye mu abasiti navuze arambeshe anyway ndimbi yawe ni sample sa true story nyene kwirimbirwa yaramushikiriye cyane uyu mwanya umwana umeze gute na nyene kwirimbirwa bo mu bwa mbere nyene yababaye atangura kwicuza nyene je n'abagenzi be babimbwira ahubwo reka ndabibwire pare ntabyo yarazi pare ntabyarutse ko yicuza sikaye mbona ubanyandikira umenga yatanguye kugaruka gato para hari wewe cyaba baramuho para usanga yavuga ati naje kambe pare mwiza wapi natwavuga ati uwo byo nako biginda kubwira naco byo twara jewe kenshi narabumuhuza jewe numva nari huri akeshi bashwanye siga ke bashwana rero kaba hafi je amanamba zati none ya muntu araho
n'ubu arakomeye ntimbengo agerereye irumva agatima karacariyo baca umugani mu kirundi ngo akarima k'umugenzi mu kugacunga uhagararamwo aya mpungu nikure sinogerayo abo warengaye oya ntabirenze kuko barakunzwe urumva rero nako ndavuga ati ubu ufite nkajya bavuze oya ntabirenze kuko ubu arakunzwe uwafizo yondi none uyu mwanya uragiye mu rukundo kandi nawe ntutevye akabiri nawe ntutevye ndepare kavuze ngo urakunzwe bro umenye ibanga indirimbo ni projet imaze imisi itari mike arabyibuka iramaze nka 4 mois cyangwa 5 mois no zirarenga ahubwo nka simbo iramaze simbo kubera hage nayizanye ngaho iwanyu nayi recording muri Mille Makers cavuga ati ngere kwikorera muri Black FM kubera afise ibyuma bimeze bien no bashaka bimeze neza kubera sorti nari nshaka numva ko yova mu byuma bifise kwari ariko kandi kinshaka kandi ikoze CDB arafe canke witwaye ha ntuze yaciye ayimariza Chizo yaratushije na DJ4 Chizo na DJ4 nibo bagize mix mastering ariko jiki bazo nciye ngira iyi ndirimbo iyi project iramaze amezi ashika 6 nivyo ndabizi ariko kandi ide yayo imbere yuko project niyo kuva ryari bon en fait hajyanye natangiye gukora audio tutaravana bya vrai ariko je namaze gukuramo akarenge atavyazi kubera umuntu yari karagendura mubibona sinzi ko iyo umuntu muri kumwe jyaga nakuyemo akarenge hakiri kare wari urindiriye urebe sinema yawe isinema yawe nawe yararindiraga kandi ndetse hari sinema ya kina ukavuga ati iyo sinema ya Oya ni bimwe bado yavuga nyene hari ibintu hari script nyinshi bani dupangira mu buzima voilà ndiga ni script zose yari yarapanze peti yangu chunga sana weye ujya mujama ntiyakwirimbye wewe oya yaririmbiye bose